Ndabaramukije bakunzi b'ijambo ry'Imana kuri Argos TV, turabaha ikaze muri kumwe na Pierre Claver Niyungeko mwene so abakunda cyane. Uyu munsi turi muri ca kiganiro cy'ijambo ry'Imana, twabazaniye umutumire mukunda cyane mukunze kubona kuri mu biganiro byacu. Uyu munsi agomba duhe icigwa, niwe muza gukurikirana, aza kutubwira ibyerekeye guhishurwa k'umwana w'Imana. Ni icigwa gikomeye cyane kiza kugufasha muri iki gihe no mu bihe bigiye kuza, kugira ngo umenye koko icuri canke ico kuba umwana w'Imana kiri. Turamuhaye ikaze cyane, karibu Fidele. Urakoze cyane. Ndabaramukije mwese mukwikira Argos TV, kandi ndabaramukije mwene data. Ndagushimiye kuri aka kanya umpaye. Imana bezagira. Haleluya. Reka nsubire ndabaye ikaze muri uwo mwanya tujya tumara tuganira ijambo ry'Imana. Ku mazina bamaze kuvuga, nitwa Pasteur Fidele Ndizeye. Hanyuma ndashimiye Imana cyane kuri aka kanya ndose kugira ngo nshobore gusangira mu ijambo ry'Imana. Ndashimiye umukozi w'Imana Pierre Claver asanzwe ashikiza iki kiganiro ko yemeye ko dusangira uwo mwanya. Ariko kandi ndashimiye Imana ku bwa Argos TV. Imana ibahezagire cyane kandi bagurire ibikorwa mukora, kuko mufite umutima wo kugurura imiryango ngo ijambo ry'Imana ishobore gushikira benshi. Nkuko yako arabivuga umpaye akanya, ijambo rifuje ko tuganira uwo munsi rivuga ngo guhishurirwa Kristo cyangwa guhishurirwa umwana w'Imana. Nagomba ngo dusome ijambo ry'Imana ari muri Matayo, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ngo bwansona Matayo igice cya 16 turi ku murongo wa 13. Avuga ngo Yesu aja mu misozi ihera i Kaisariya mu bwa Filipo, abaza abigishwa biwe atabantu bagira ngo umwana w'umuntu ndinde. Nabo bati bamwe bagira ngo uri Yohana umubatizi, abandi nguri Eliya, abandi nguri Yeremiya cyangwa umwe mu bavugishwa n'Imana. Arabaza atari ko mweho mugira ngo ndinde? Simoni Petero aramwishura aturi Kristo umwana w'Imana nzima. Yesu aramwishura ati urumuhirwe Simoni mwene Yona, kuko atawunyama n'amaraso yabiguhishuriye, ariko ni data wo mwijuru. Nanje ndakubwira y'ukuri Petero, kandi kuri urwo rutare nzogubakako ishengero ryanje, kandi amarembo y'ikuzimu ntazorishobora. Nzoguha imfunguruzo z'ubwami bwo mwijuru, kandi icyo uzohambira mw'isi kizoba gihambiriwe mwijuru, n'icyo uzohamburura mw'isi kizoba gihamburuwe mwijuru. Maze yihanikiriza abigishwa ngo ntihagire umuntu babwira ko ari we Kristo. Haleluya. Dusomye amajambo aryoshye cyane umukozi w'Imana Matayo yatwandikiye, avuga ku kiganiro Yesu yagiranye n'abigishwa biwe, yagiranye n'abagendana nawe n'ababana nawe. Umunsi umwe ngo yari tarababaza ati mbega abantu bavuga ko ndinde? Mwumva bavuga ko ndinde, hirya no hino bavuga ko ndinde. Batavuga kumubwira icyo abantu bavuga ko Yesu ari. Baramubwira bamwe bati bavuga ko Yohana umubatizi, abandi bavuga ko Eliya, abandi bavuga ko Yeremiya, abandi bavuga yuko uri umwe mu bavugishwa n'Imana babayeho. Ugiye kuraba rero abantu bavuga ko Yesu ashobora kuba ari cyangwa bamwitiranya nawe, bari abantu bazwi muri kahise k'ubu bwoko k'ipeuple ya Israeli, abakoreshejwe n'Imana mu buryo budasanzwe, mu buryo bukomeye cyane. Haleluya. Bavuga Yohana umubatizi biravuga neza yuko abayuda bari baramukunze, bari baramwakiriye nk'umukozi w'Imana by'ukuri. Yavuze ko bashaka kubamwita Eliya. Eliya nawe murazi ko muri kahise k'ubu bwoko yari umuntu akomeye cyane, ibyo yamwita umuvugishwa w'umuriro, yakoresheje ibintu bihambaye cyane mu gihe ku ngoma y'umwami Ahabu yagomba kugarukana abantu b'Imana kugira ngo basenge Imana nyakuri. Ariko rero abo bose ivyo bavuga biragaragara neza ko babona ko Yesu afise ikintu kimutandukana n'abandi bantu basanzwe. Byumvikana ko yari umuntu agenda mu bushobozi no mu bubasha. Haleluya. Bituma bimva ati ariko umuntu n'umuntu ki? Amen. Mugabo rero aba bantu bose nta numwe yatoye icyo Yesu ari, Yesu acabaza abigishwa be ati ariko mwebwe muvuga ko ndinde? Haleluya. Umugabo Petero ngo aceshwa neza cyane, bacavuga ngo uri Kristo umwana w'Imana nzima. Haleluya. Yesu ngo acararyoherwa cyane, acanezerererwa iyi nyishu Petero yaje gutanga. Bisigura ngo Yesu igikorwa yitwa arakora imisi yose yabayeho yagomba guhishura ko ari umwana w'Imana nzima.
yagomba guhishura ko ari we yari yaravugishijwe ko. Haleluya. Paulo yandika ku vyerekeye Kristo yavuze ngo ni ibanga ryari ryarahishijwe, ryari ryaranyegejwe. Haleluya. Ariko ngo hageze igihe rirahishurwa. Amen. Kristo rero yari umuco w'ubugingo, yari ubuzima, yari niwe gakiza abantu bari barindiriye, bari biteze. Amen. Kristo yari ukugororoka kw'Imana. Kristo yari Imana mu bantu. Ntabwo yategeza kugereranywa n'abandi bavugishwa babayeho, nubwo bakoze ibintu bihambaye, nubwo bakoze ibikomeye cyane. Kristo ntiyagereranywa nabo. Yari we buzima, yari we bugingo umuntu wese ategezwa kuraba akamenya icyo Imana igomba ku bantu, akamenya icyo Imana igombera abaremwe bose, akamenya umugambi w'Imana biciye mu kwihweza Kristo Yesu. Haleluya. Petero rero ngo akirabitora. Yesu biramuryohera, acavuga ati Petero, ku by'ukuri si umuntu abiguhishuriye, ibi bintu uvuze ni Imana yo mu ijuru ibiguhishuriye. Acavuga rero amuha amasezerano, acamwereka ikintu, novuga ngo acamwereka ingaruka zifatanye no guhishurirwa Kristo no kumumenya. Acavuga ngo kuri wewe nzokubaka ko ishengero, nzoguha imfunguruzo z'ubwami bw'Imana, kandi nzokubaka ko ishengero amarembo y'ikuzimu ntazoshobora kurinyiganyiza. Kenshi iyo turiko turavuga iri jambo hari igihe twibaza ngo ariko aravuga ku muntu yuko Petero bazokubaka ko. Si Petero ariko aravuga, si Petero ariko aravuga, kuko ugiye kuraba muri iki gice nyene hari ahandi hantu Yesu atangiye kuvuga ibyo kubabazwa kwiwe no kubambwa kwiwe. Petero yaciye amubwira ngo oya, ngo ivyo ntibikubeko. Ubwo nyene Yesu acamubwira ngo herera inyuma yanje Satani. Ibi bintu byuko azokubaka ishenge kuri Petero, iyo aza ko ariko aravuga umwana w'umuntu ko azokubaka ko, hanyuma mu mwanya muto agatambira ngo inyuma ya Satani, urumva cyangwa kiba ikibazo. Wa wundi yagiye bako kwishengera urumva citse Satani. Ariko ikintu rero aravuga Yesu, rero aravuga irihishurirwa, ukuguhishurirwa umwana w'Imana, ukukumumenya. Haleluya. Nivyo Yesu yari ko ararondera ngo ahisi yose. Kubera ibitangaza byose Yesu yakoze, yashaka ngo bamenye ko ari we soko y'ubugingo. Ikibazo Yesu yaje gukemura cyari kibazo cy'urupfu n'ubuzima. Haleluya. Abantu bari baratakaje ubuzima, abantu bose bari mu mwijima, abantu bose ntibari bazi inzira z'Imana. Ariko igihe yaje yerekana nk'inzira cyangwa nk'urufatiro cyangwa nk'ukuri, niwe buzima bwari bwaranyegejwe. Yohana avuga ngo niwe bugingo buhora, ngo ico tubabwira. Yohana yaravyanditse mu cyete cyiwe cya mbere, avuga ngo ico tubabarira kubijanye n'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ngo ni ikintu twabonye, twumvise, twakorakoye, ngo ni bwa bugingo, bwa buzima bwahoranye na Data. Haleluya. Niyo ngabire Imana yari ije guha umuntu wese kugira ngo imukure mu rupfu imuzane mu buzima. Ni kuvuga rero ngo igikorwa cya Kristo Yesu n'ivyo yakora byose yagomba ngo ahishurwe muri iyo foroma, bamufate nk'umukiza, bamufate nk'ubuzima, hantu abantu kandi bace bifatanya nawe, bimatanye n'ubwo buzima. Haleluya. Igihe rero yagwiza imikate, igihe yazura abapfuye, igihe cyose yaganira n'umuntu, yabashaka ngo abantu bahishurirwe ubuzima, ubugingo buri muri we. Haleluya. Nico gituma angiye kuraba ariko arahereza yavuze ngo yaciye ababuza ngo arabihaniza ngo ntagire umuntu numwe babwira ko ari we Kristo. Mwibaza ko ari kubera iki? Ubundi byumvikana umenga bamaze kumimenya aba batumwa biwe cyangwa abagendana yuko ari we Kristo, ari we gakiza, ari we bugingo buhoraho bwahoranye na Data. Umengeye ko cyangwa atigenda ari mu bibwira abantu. Muga cyabwiye ngo ntagire umuntu mubibwira. Ni kubera iki? Ni kubera ibijyanye no kumenya Yesu ntabwo ari publicité. Yesu ntigeze ashaka kumenyekana biciye muri publicité, yashatse kumenyekana biciye mu gwishurirwa, muri revelation. Yesu ntigeze ashaka kumenyekana biciye mu kwamamazwa. Yashatse kumenyekana biciye mu guhura n'umuntu akamwishurira. Igicapo cyiza ni wa mugore w'umusamariyakazi bigera guhura. Umusume ngo barahuye n'umugore w'umusamariyakazi batangura kuvugana. Yari umugore afise ikibazo, ari mu ngeso mbi, ari mu rupfu, ari mu buzima bubi cyane. Batanguye kuganira, baganiye ku bijyanye n'amazi. Yesu akamubwira ati urashaka kumpa amazi nkanwa? Yesu umugore aramubwira ati oya, sindaguha amazi, mwebwe ntiduhana amazi. Urumva ugomba kubibona neza, uraba ubutumwa bwa Yesu Kristo nk'ubwanditswe na Yohana igice cya 4. Avuga ati oya, nyina wanje ntiwigeze umenya uwo muri ko muravugana, genda gusabya amazi yo kunywa, ariko wewe iyo umenye uwo muri ko muravugana wari kusaba amazi y'ubugingo. Uwo mugore ngo acagira ihishurirwa, ngo akiramenya ngo naruvise ko Mesiya azoza. Haleluya. Acamenye yuko kumwizera bikiza. Haleluya. Bikiza urupfu bikazana ubugingo muri we, kuko Yesu icyo yakora cyose cyangwa icyo ashaka guha abantu cyari gifatanye na eternite n'ubugingo budashira.
inyishu zose ziko zatangwa ngaha mu isi cyangwa abantu batanga ntabwo zizana ubugingo, ntabwo zizana ubuzima budashira, kandi ntizishobora gutanga amahirwe ku bwami bw'Imana yo kumenyekana, kuko ishyurirwa rya Kristo niryo ryonyine ritanga imfunguzo z'ubwami. Haleluya. Igihe kimwe Yesu bigeze kumukora publicity, yaragejeje kugwiza imikate, aje kugwiza imikate, abantu baca bagenda mu bisagara bagenda kuvuga ubutumwa bw'umuntu yagwije imikate, abantu baca baza ari benshi. Haleluya. Baca baza ari benshi cyane, baramukurikira, bamara umunsi bamukurikira, bamara imyanya myinshi bamurondera. Hanyuma bamutoye Yesu cyabwiye ati mubisanzwe mwebwe naho muriko murandondera muri abantu benshi, ntabwo muriko murandondera kuko mwahishuriye ubugingo ntanga, ariko mwakunze imikate, mushaka dawe imikate murya. Ngo acatangwa kubabwira ati erega jewe ni jewe mutsima w'ubugingo. Ijya mikate Yesu yabahaye barayiriye, mugabo Yesu yayibahaye kugira ngo ayititure, kugira ngo bayirye bukeye basonze, hanyuma bagaruke kumurondera, acaronka amahirwe yo kubabwira imikate y'ubugingo, ubuzima budashira, ubugingo, kuko icyo Yesu cyose yakora yagifatanya n'ubugingo. Haleluya. Ikibazo cyabaye nuko atagwije imikate, aba bantu baciye basubira inyuma baragenda. Nukuraba neza iyo twigisha ubutumwa bwiza abantu, nitubabwira ubutumwa bufatiye ku bintu biyoka, kuko birashoboka cyane ko inkuru nziza ya Yesu Kristo yubakira ku bintu bishira, ku bintu by'ubugingo, ku mikate, ku mazu, ku mamodoka no bindi bintu by'ubugingo, gutera imbere mu buryo bugaragara. Nike Yesu si byaje gutanga, kuko igihe yaza byose byari bihari ibyo bintu, ariko icyamuzanye bivuga ngo aje gutanga ubugingo kugira ngo intama ziburonke kandi ziburonke busagutse. Haleluya. Yanse kuba imikate ngo bace bagenda, byumvikana neza yuko ngo publicity nta na rimwe yigeze ihishura Kristo, ariko ihishurwa ryiwe. Haleluya. Niryo rishobora gutuma umuntu aguma mu bucuti nawe, yaje kwihishura nk'ubugingo. Bamaze kugenda bireka ngo abigishwe be barashavuye cyangwa ati abantu bose bari badukurikiye baragenda. Yesu acavuga ati namwe murashaka kwigira umugabo Petero. Icyo gihe ngo asite kwishyura neza, avuga ngo twokuva ko tugaja he ko ari ufise amajambo y'ubugingo. Haleluya. Bisigura ngo Yesu abantu bamurondera bafise ibintu by'ubugingo vy'iki gihe bamuronderamo, barashobora kumuha umwanya wari wose, ariko abantu bamumenye, haleluya, ko ari we mutsima w'ubugingo, ko ari we nzira n'ukuri n'ubugingo, abo bantu bafise ivyiyumviro vy'ibihe bidashira, abo bantu nta kintu na kimwe cyoshaka gutuma bamuvako. Haleluya. Niyo wosigara uri umwe, niyo woca mu bimeze gute ushaka kumugumako, hari umugore umwe. Icyo gihe abandi bose bamukurikira, abigishwa biwe bari biyugaranye kuko Yesu yari yapfuye yahambwe, mugabo hari umugore umwe ngo acazinduka mu gaturuturu cyane, aca mwumva. Haleluya. Mu bisanzwe ntiyamurondera ko ibitangaza, ntiyamurondera ko ibintu hava akora, kuko mu bigaragara Yesu yari yapfuye yahambwe. Haleluya. Ngo aca asanga abantu barinze imva, arabaza ati umwami wanje yari he? Ndondera Yesu. Uwo mugore acagira ishyurirwa ryiza, yerekwa ko Yesu atakiri mu mva yazutse, aca mu mvuga butumwa wa mbere. Haleluya. Imana iriko yarondera aba bantu, haleluya, bahishuriwe ubugingo bwo muri Kristo Yesu, kuko Yesu icyo yaje gutanga, yaje gutanga ubugingo budashira, yaje gutanga eternite, yaje gutanga ubuzima bwahoranye na Data. Haleluya. Petero na Yohana bahejeje kuhagurutsa kijya kimuga cyari ku irembo ryitwa Ryiza, muze musome byakozwe n'intumwa y'igice cya 3:15, yakara basigurira ubukoze kijya gitangaza, yavuze ngo ni wa mukuru w'ubugingo. Haleluya. Ni wa mukuru w'ubugingo umwe mwica Imana ikamuzura mu bapfuye, ni bakoze bimuraba. Haleluya. Imana ikarondera urunganwe rw'abantu bamumenya nk'umukuru w'ubugingo, kandi biteguye kumuha ubuzima. Haleluya. Bwabo biteguye kumatana nawe, biteguye kugendana nawe. Abo bantu Yesu agomba kuba ifunguruzo z'ubwami. Ibi yabwiye Petero, abo bantu Kristo agomba kubuka bakako ubushobozi bwemeza isi y'umwijima. Haleluya. Nagomba gutera intege rero ngo ugumane na Kristo. Haleluya. Umwumireko, ugendane nawe, ariko kandi ugombe kumuhishurirwa mu buryo burengeye ivy'amastandard cyangwa ivy'ivyumviro vy'iki gihe bushaka kutwereka ubuzima ru Kristo, ku bintu biboneka, ku bintu isi ishobora gutanga, cyangwa ku bintu vy'iki gihe bimara igihe gito. Yesu yaje gutanga ibitayoka, ibidahera. Hari urundi rugezo ko muhishurirwa ushobora gushikako, hari ukundi kumumenya ushobora gushikako wemeye kugendana nawe nk'umwami w'ubugingo, nk'isoko, nk'inzira, nk'ukuri n'ubuzima. Kandi wamumenya kuri urwo rugezo, nta kindi kintu kiza kuba ku buzima bw'iwawe, uza kwisanga uri muri ubu bushobozi yabwiye Petero. Kuvuga ngo ufise imfunguruzo, ushaka kuzana ubwami bw'Imana ku isi, ivy'Imana ishaka kugukoresha byose birashoboka cyane, kandi cyo wobaha ku isi
cobohwa no mwijuru kandi cobohora kwisi no mwijuru cobohorwa. Imana igomba guhagutsa urwo rungano. Kristo agomba kuronka abigishwa bameze batyo. Reka ndagutera intege ume mu ijambo ry'Imana, umukunde usumba ikindi kintu cyose, nk'umukuru w'ubugingo, nk'umwami w'ubugingo. Ubuzima bw'iwawe ashaka kubukoresha kugira ngo atsimbataze kandi akise ubwami bwiwe bwa kwisi. Imana ibahezagire cyane muri umugisha.